intumbero y'uru ruganda babereye ku mbuga ngurukana bumenyi ruriko rukorwa muri Kenya natwe turukwikiranira ngaha kwari ukwifatanya n'abanyemesha makuru kugira twige ikibazo c'amadeni hamwe n'iterambere muri Afrika na cyane muri bino bihe vya Covid biboneka ko ibihugu bizobandanya bifata amadeni kugira ngo bishobore kubandanya byiteza imbere. Nico gituma rero twabatumyeko kugira ngo muze dukiyene hamwe twigire hamwe iki kibazo kuko biraboneka ko ari ikibazo gikomeye cyane mu bibazo by'iterambere mu bihugu vya Afrika hamwe no mu Burundi muri rusange. Ni ingorane kubera ko ibihugu guhera kuva twikukiye ibihugu vya Afrika byagumye bifata amadeni uko bifata amadeni rero niko bifata n'ayandi mugabo bikagorana kuyariha muri amazingira ngo kumva yuko basaba ngo guheberwa amadeni byarabaye mu myaka yahera hajya ni kubera ko biba byagoranye kuriha ku buryo usanga ama generation donc urunganwe rukurikira ariko ruzoguma ruriha ariko ideni muri rusangi siribi twabonye yuko ibihugu byose bifata amadeni ku isi yose ariko riba ribi igihe rikoreshejwe nabi na cyane ko ideni usanga ari amahera yoroshe kuronka aho ibihugu byinshi aho kwibandira gutorokanya amafaranga yo mu bihugu hagati kugira bari bakoresha baca basaba amadeni nayo aragora kure nko mbeje kubivuga ni ntumbero y'amashiramwe yacu yishinze guharanira iterambere rirama yaciye afata ikibazo mu minwe kugira ngo na cyane yifatanye namwebwe mujeje kumenyesha amakuru kuko abantu benshi ntibazi yuko ibihugu bifata amadeni rero n'abatazi ibihugu bifata amadeni bazi yuko dukoresha amafaranga ajya turiha y'amakori gusa ariko hari gihe turiha amakori ugasanga nayo kuriha amafaranga twafashe y'amadeni atarayo guteza imbere igihugu. Twebwe rero ntitwanka gufatwa amadeni ariko ico twanka ni ikoreshwa nabi y'amafaranga hamwe no kuca wibagira ibindi bibazo na cyane byo gutunganya igihugu n'iterambere mu kuriha ayo madeni. Rero twarabonye kandi ko ikibazo c'ideni ari kibazo gikomeye kuko ibihugu vya rutura birashobora kurikoresha nk'ikigwanisho cyo muri diplomasiya cyo mu bigenderanire n'ibindi bihugu canke rikarikoresha kugira ngo rigire ico bita ama pression politique. Nico gituma amadeni menshi muramwumva aba afise ama condition. Hanyuma rero ikintu dusaba mu ideni ni intwaro rusange hamwe n'intwaro ibereye mu itunganwa ry'ideni. Murazi yuko muri rusange atamugabo atagira ideni mugabo kuririha nico kintu gikomeye hamwe no kurikoresha neza. Ico twosaba rero abaturongoye bajeje gushira mu ngiro amateko nuko boyashira mu ngiro kujya yanditse ivyo navyo bizoca bifasha igihugu cacu gukomera.